ariko kwisonga hari inde hari uno mu artiste akongera akaba no mu DJ nawe si wundi yitwa DJ Feedbite giherekejwe n'amajambo novuga ko ariko aravugisha benshi na cyane cyane mu ba artiste. Okay. Iforo nagize ibakwe ryo kumenya kino giteramo kigitangura gutegurwa bano ba DJs bakubwira ko zina mu artiste wese agarake muri kino giteramo yari hawe ubutumirwa. Okay. Ubutumire plito. Harimwo ba Diwan, harimwo uno mugabo Bifes on the floor. Yeah. Harimwo uno mugabo nawe sundi yitwa Ala Flow. Harimwo Mokenzi ndetse n'abandi na Dramati. Ariko igiteramo gitanguye kuba murazi ko bano artiste bahuriye hamwe muri show imwe bwana Claude Saga. Okay. Hari indirimbo nyinshi bakoranye. Yeah. Akuna matata twibukanye ko ino ndirimbo irimwo DJ Feedbite imengarimo niba niyenze niba tarimwo mugabo harimwo artiste nka Dramati nka Bface Arafro Mokenzi ndetse n'abandi abangaba barahamagawe muri ino Buja Vibes ntuze nani show. Yeah. Hari n'iyindi ndirimbo icyo yo kwanuze yo ya Trace and Rappy Boy urati ko ino ndirimbo yakorewe remix. Ino remix iragarukamwo Bface, iragarukamwo DJ Feedbite, yeah. iragarukamwo Mokenzi ndetse n'abandi. Byumvikana ko kuba bahuriye mu kibanza kimwe turaza na Dramati nawe nyine arimwo, yeah. turaza kubona ino shusho kuri stage. Gato hagezweho umu MC amatwi asumira yari no mugabo Kabos benshi muramuzi. Kimwe singuru mbwirano singuru mbarirano biriko birakijya nino kumbuga ngurukana bumenyi mugabo hanini ubutumwa ubona bwagarutswe ko cyane ni buno butumwa bw'uno mugabo Bface on the floor. Okay. Dusanzwe tunazi ko abana bariya ari inshuti magara y'uno mugabo Dramati ari kubona ko kino gihe bigaragara ko imyitwarire cyangwa inyifato y'uno mugabo Dramati Bface yamugeza ahantu ibisigaye ari explosa. Aravuga tuko bigenda kosi trop kuva aho byakabereye ni kera reka tugire gute dukosora abana baje mu muziki ejo yatabuye babi no mugabo Bface ni matabuye babi cyo muci ni matabuye babi cyo mu mvura rijya nyene kimwe cyo yatabuye babi ajya cyo mu mvura iryo rivuga cyane iryo nyene reba rifise kubise ko inkoni se umwana mubigira ugatumba hari kwa amazi gato ivyabaye zikuri kuraryoha ariko kongeruka ariko uryoha nagaragaza uryoha tutaviza aho twipfuza aho bamwe n'abandi bidogera n'uwo mugabo nyene Dramati yaramaze imisi yidogera ariko ugasanga niwe ariko aragira iki bandanya ndaje kantu dusubiye inyuma gato imbere ko twinjira ku vyabaye kuri stage. Dramati n'amasamizi atandukanye twarabivuze kandi turanabigaruka ko yamuhaye ubutumire bivanye n'amakuru bariko aramuvugwa ko mugabo ntiyishyura telefone ntatora ntanishura kino gihe message n'abamenyesha makuru telefone ni Rofi nukwiruka muri Rofize verbe Rofize ni Faransa ndanse kwanga nase kwitaba apere Rofize nibuka no mugabo not harmonize twifashishe gato mu gihugu kibanyi ibyagiye bishikira aba artiste bitanga imbere abandi wanacima banagize 6 gusumbiza abandi. Okay. Mr Nice ava kwicata yateye akagira abamenyesha makuru nuko umunsi umwe cyaranarengera amuha ikofi abazikora umu artiste akubise umenyesha makuru ikofi kuba ari mugabo twabivuze hajya umuririmbyi abavyeyi bambera aza kugira itangazamakuru harimo itangazamakuru harimo ubuhinyanyuzi haza abafana bafana rega baza kwakira ivyo twabahaye ivyo bwabuhanuzi bwa zanzego zegereye umuki umuririmbyi tambuka kugenda uko production mumenyesha makuru umufana mugabe kacabiyoborwa niki na discipline ivyo vyose umufana
umufana igituma umenyesha amakuru aza gufata ikibanza cy'iteka umufana aza kumenya umu artiste biciye hehe kumenyesha amakuru niwe muhuza twituma here ku producteur bakoranye nabi umu artiste azanye ko wakije kibishe umenyesha amakuru ntacakira baba amufana rero nawe niwe aza gutanga akoresheje ikaramu itukura ibintu arabyanga canka akavyemera niko bimeze gato nariko ndavuga kijanye na Mr Nice yinjiriye itangazamakuru aberetse ko yamaze kuba igihangange aberetse ko yamaze kuba umwami muri game yo muri Tanzania mu karere aririmba za Kikuracho aririmba za Mr Nice aririmba zande mu nyuma itangazamakuru riba riricaye yavuga riti uko biri kose umuririmbyi ntagomba kuja hejuru y'amasamirizi ntagomba kuja hejuru y'umumenyesha makuru mu gihe ariko twamugize icari nama zirakorana muri Tanzania baravuga bati no mugabo agomba kuja mu bihano vyanka bikunda Mr Nice kino gihe ari mu bawigeze yarabibonye hano wabigeze hajya n'umugwi w'abakinyi w'umupira w'amaguru bahe mwinga mu ruyiki abawigeze shakuba ni abo mu ntamba mugaba abawigeze ari umugwi w'umupira w'amaguru witwa abawigeze ari n'abawurimwe ariko kino gihe Mr Nice arwa mu bawigeze kuja mu muziki aje navuze ubuherutse abantu bantondako ko aba artiste bahoze muri Empire Avenue bose bari mu bawigeze hanyuma muri Bantu Boy bari mu bawurimwo ariko burya akantu numva tuza no kugarukako ariko azi ko nyamutipe twama ngo ikidoma baje bango turiko turamutuka uzi ko ariko arahamagarira nakantu gacewe mu nkuru twarimwo uno mugabo ntuze nani wabonye ka video kasohotse ka kiriko yabwira abarundi bari muri Espagne ngo vuga kidoma aho ganze ukarondera zaho gatora mutipa bari fier nyene no kuvuga ati jiwe nakutse ndi kidoma nimba ndi kidoma rero namwe mpamagare kidoma hari kibazo bitwaye kise yanavuze ngo ndi gikere mbere ko naroze visa anazogaruka azoza drama rero drama canke Mr Nice kino gihari mu bawigeze bivanye niki n'inyifato yagize bivanye no kuboregwa 6 baja guteramira araba bandi ti ubu afite n'umufana mu bandi yarigeze kwandikisha amateka muri bukantuza muzana uno mugabo Happy Famba dukora igiteramo neza hariya kunuze kuri La Coste Beach ariko ubona ko Happy Famba nimba hari ibiteramo byatumye agira ingufu nyinshi zari nguvu zo kugira ngo abarundi bibuke Mr Nice ajeninde yarigeze kubavuruga twese tuviye tuva ku mitumba twibi biharagi twiba magi tuja gushora kugira ngo kuraba indirimbo ziwe ivyo bibangocwe uno mugabo Rich Mavoko muri ntuze muri Wasafi nawe nuko vyagenze yaborewe 6 Rich Mavoko yatanguye kuvuga ko arenze Harmonize ari ariko arakundaza gusumba abandi mugabo nyuma atangura kutatambukira kuri discipline mutipa amaze gushigwa hanze y'inzu ya Wasafi kino gihe Rich Mavoko ari hehe ubwo nurebe bukene ariko ndatanga agoye karaba tugaruke ku bana bariko bararuka kino gihe tubwizanye ukuri muribuka uno mugabo Oleg akiza muri game akiza mu muziki murazi ko agiye ahura n'ibibazo muga mu nyuma hari vyamuviriyemo kumenyekana nibindi mugabo uruva nyene babice mu nzira mbi ariko ni Oleg nawe nyene yaraborewe 6 amaze kuboregwa 6 haragize igihe nawe nyene itangaza amakuru arishira ku ruhande bakamurondera ngo mu biganiro hanyuma ibi nabiriya ivyabaye mwarabibonye kino gihe Oleg aharugwa ariko arerekeza mu bawigeze n'umuziki yabaye umwigisha umuntu yabaye umwigisha hari imyaka agera bakavuga ati imyaka mbere 60 n'inga 62 ati genda n'abakozi bo kwakira abandi bana bariko bagifise amaraso ashushe mugabo urumva karusho baronka aragenda kuri nimero ya konti sanga iki ibintu baguma mushira ko kino gihe ngo nagasalere nimba niye kajanye n'ukwezi yaho rahembego yarageze na cyane ure Orege wewe suko mugabiri mwiyo nzira ko yaragishoboye ataravye nayo agenda arabe neza ayigarure
yigarure canke asaba imbabazi nkuko yamye iruhande y'uno mugabo yama aja hafi y'abartiste na cyane bagize ibibazo no muvayo metre muvayo nimba ashobora kumuga akamuhindero discipline akamubwira ati burya hari intambwe wasimvye cya bugufi canke nyimba hari n'uwundi amwegereye azarabaza burya ngo kutabaza bitera iki hajya rero hajya rugendo urabaza umuntu arakubwira ati burya we ntubone muziki wawe uracahari kwisoko uriho habura iki voilà kuko mu ngazi zihari harimo discipline mvuze discipline rero ni ikintu cyagutse indero uzagusanga mbiyo discipline iza kuraba bande jambo twasigiwe na Cypriano Ntajyamira muhisi umuperezida discipline mu bibanza byose no mu muziki no muri konseri hose no mu kabare mwe icupa rigahera kirazira gucicora ubundi ngo riracyari mwe kambaze kuba umuntu w'abantu kandi ikintu cyo kubona ngo na telefonywe n'abantu batanu ku munsi kino gihe nsigaye ndengeye kanaka naguze imodoka ari indirimbo bavuga ati umuntu n'ubuntu voilà naho gira iki naho ushobora iki udafise ubuntu ntibikunda reka twigarukire ku iteramo cyabaye ku munsi wa gatanu kuri World Beach ndaramutse cyane big manager Remy hanyuma ndanatera n'ivyatsi kandi ku bantu bamwe usanga kino kibanza World Beach gitanga kwa gusa mugabo aja gutangariza abantu ko cyarishwe amafaranga bakayajya bakaca bagenda ingibi ibintu nibibaho biri muri vya discipline nyene biri muri vya bindi tuvuga World Beach itanze sponsor hanyuma nyene guhabwa sponsor gataka ngo amafaranga arishwe nayo ahubwo yasubize hanyuma kuri kwamenyekana ibintu bikamera nabi World Beach biri mu bibanza biko biratanga ama sponsor ku bantu bagira ama conference de presse ibyo turabizi ndetse no kuba korera y'ibiteramo muga abantu bavyaza canke bacuruza kino kibanza kandi cyatanzwe kwa gusa ejo canke hirya yejo nitwatangura kuvyemanga muze mutubabarire turano kugira ngo dukomeze kosora amakosa mwamwe aguma yigaragaza muri entertainment Buja Vibes show irabaye ibaye hari abartiste bari ku rutonde ko bagira gute baza guperforminga kuri stage bari bapanze gute nubwo liste ifise uko ipanze ariko nuno mugabo Phil Bite aherutse no kugaragara mu ndirimbo yakoranye na Dojo San aduze kuri stage hari indirimbo nyinshi yakoranye n'abaririmbyi akunda kwakira amakora cyangwa backing hanyuma bigatuma neza kanaka byogira gute duha kuri stage uno mugabo DJ Phil Bite araduze kuri stage aduze kuri stage arahamagaye abartiste bamwe mu ndirimbo bakoranye muga uwitwa Dramati ahamagawe ijyambere rimwe kabiri yaranse kuva hasi rakoze kandi bari banavuze ati umu artiste weza kuja muri kino kibanza araza kugira icyo aterana cyane kuri stage nimba kuramutsa public cyangwa abantu bahari nimba kuryohera abantu niko bitwaje mu mbere kugira ngo dushigikirane twibukanye Runtown DJs ibitwara bivuze igihe twari dukorera mu kinama muravyibuka bakundwa akaji no mugabo Dramati Kiriku Double J bashira munsi ya stage no mugabo D1 muravyibuka ko twabigarutse ko biturutse kuri inde kuri DJ Zenobino yakumiriye D1 basasira tapi cyangwa basasira igitengende no mugabo Dramati ibindi ko nabiva kubera ibigarutse kuba baze baribuka ko bagomba kwimika bose mu muziki nimba bariko baravugiriza abana b'igihugu zina mu artiste wese ashoboye muvugirize kuko abantu bose buriko muravugiriza murabona ko bahindukira mu nyuma bakabamaramariza mu bantu izanye ukuri iyo uhamagaye umuntu Claude Saga nk'ubu no guhamagara ngo hano uri kurambona imbere y'abantu nagakengere ni nugusuzugurwa ni nukukumara amazi ariko rero ni nukurangiza urugendo nibiri cyane kuwo nyene icyo kandi cangaruka ni nakagohe
kuri ino team nyekano ni hose bandanye ugere ariko je kuri ino team jereka nkomeze kuvunyira kagohe bano bagabo bagize ino team ya Runtown DJ bari dogewe cyane ega nubu bari dogewe cyane ega nubu abo ngabo rero bariko barimika canke bimitse ega nubu bariko barabahindukira babwira bati nimba tutumvikanye imbere yuko nza ngaka noti kangana uko je no sepa impamvu zabo ntazonzi mugura bona ko ari ikintu kibi cyane ndanabatura akaririmbo bita aha turi harabandi kora urabe igikogo uko kimeze ahasigaye ubona muri mudu uri kurashiramwo public cyaki cyo kwakirwa shira kutaravye naka tuvunira kago ino Runtown DJs mwari tsogaruka no ku artiste yarayitwaye nabi turanagaruka kuri abo bari kumwe Chenteri intego umugabo bita D1 kuko ivyo Dramati yakoze D1 yaragiye ivyo Dramati yakoze yari gukora D1 dufatiye kuvyo yakorewe Zan Beach hanyuma kino gihe akaba ari wafashe ya mbere mu kuja kuri stage no mu ndirimbo z'amakorabo zagiye ziraba atigeze hamagara ivyo rero bica bitanga n'indi shusho mu rubuga rw'umuziki w'u Burundi tuzoshika he mu gihe wewe mu gihe jewe mu gihe uriya yitahura uko abona ariko uko abantu bamutahura we watariko yibona arakagwi kaba artiste bumva ko aribo bayoboye kandi it's okay ariko D1 mugabo muri ako kagwi ntigeze hamagagwa n'umunsi wa rimwe ntigeze hamagagwa n'umunsi wa rimwe umvikana ko no kuri World Beach D1 aja kuri stage nta mu artiste n'umwe wibuka no mu minsi bakoranye kora no mugabo Roriro hari ibintu byinshi byagiye biragaragara agiye aratanga ko amakuru icyo nashimye nuko atahengamye ariko bimwe muri ivyo biriko biza vyigaragaza mu bitera amataba narimwe ati gukumirana gutegana imitego kamwana wa mama ivyo nivyo bibuze mu rubuga nivyo bituma uru rubuga rugira iki ruguma nyene guma ruri hasi none kino gihe nimba dutanguye kudashigikirana hagati yacu ego sizuno musi byaramyeho bigeze kuri level yuko umuntu asanzwe na gupromotinga mu maclub mu bubare anakurambara akanavyemanga mu biteramo aguhamagaye ati ngo hano kuri stage ingo hano Dramati ingo hano drama ingo yamambwe inshuro zirenga zitatu beti nigeza mwisho kwico kintu naho bwana Ediso rega nini cigwa ni kimwe tuvuyeko bakwiye kubona ko imbuto nubwo zo teregwa rimwe ntizigira iki zimerera rimwe kandi ntizinaduga kumwe nico gituma akona kagoye kereka kandi kerekwa kaza kwereka gashikirizwa abagabo bagize nyene iyo Runtown DJs yerekana ko mwarakoze nivyo kamwagiye murakora mufise abo mwereka yuko mufise nk'ukuboko kurusha abandi niwo mwanya bibaye muri 2023 2024 rero ubumwe buheri wanyu aho tunabwizanye ukuri Runtown DJs twari twakunze ukuntu baje twari tumenyereka uyu mu DJ akora ku giti ciwe yikorana ariko kino giharageze nimba atararengerana ko bakorera mu bumwe baravye tala bataravye ngo nakavaha nakabimeze uku canke nzomutora ari uko yamaze kwamamara canke atandondeye ntibikunda ibi ngibi bihagarara nibaza ko byaraye bibaye icigwa nakunze bano ba artiste bonyene ubwabo bace bahaguruka baragira ico bashikirije turaza guhagarara ku butumwa nasumye ubutumwa butandukanye ugiye kuri Instagram ya DJ Philbite uraza kubona neza na neza uko bagiye barandika d'abord Philbite yarabashimiye aba artiste babitavye ndetse bakanabashigikira niho rero havuye kunegura ingendo mbi yitwa uno mugabo Dramati yitwayemo ibiro vyagarutse nyuma yaho yidogeye mu giteramo
cy'uno mugabo kiginga kuri messe des officiers Okay. baramuhamagaye gusa vyonyene apana kuririmba kuramutsa public Dramati yaranse mu gitaramo cya Kigingi Sama Comedy Yeah. Dramati ntiyagiyeyo vyakwezwe n'ibindi bitaramo bitandukanye twagiye turumva ko Dramati yagiye agaragaramwo mugabo hamwe bashika bati basi ingo hano uramutsa abafana navyo twavuganye biri mu masezerano Dramati ni giki ngaha ku butaka bw'u Burundi asumbije Vishulov agiye mu gitaramo kanaka atatumiwe bamusavye kuramutsa public ahora haguruka akayiramutsa Ariko ivyo bitwaye Dramati ni giki asumbije nimbona Jean Pierre Kibido ndavuga Kidumu bishitse akaja mu gitaramo atari ku rutonde rw'abaririmba turamaze kubona aramutsa public hanyuma kanagira naga freestyle gato akicara Dramati ni giki asumbije uwahoze ari sebuja ndavuga Big Fizzo kuva muri Bantu Boy tunabizi yagiye za World Beach yagiye mu biteramo bitandukanye amaze kubona abantu baryohewe cyane saga ahora aja kuri stage akavaririmbye indirimbo zibiri akavuga ati nimwe mwangize icyo ndi nimwe nahamagaye mu biteramo bitandukanye muraza mwebwe bafana nimwe mwatumye Big Fizzo aba Big Fizzo ngiye musamirize mu nyakura nimwe mutuma ndonka ibiraka ni giki cyo tuma ntaguruka ngo ndamutse public Dramati asumbije ki Satbi ahora bikora Dramati asumbije ki aba Emerson yanakuza fana Dramati talent yiwe ntabwo isumbiye D1 bro tubwizanye ukuri aha tuje ngaho tumenere ndakurukumu tugerageze kumviriza texto za D1 tukaraba ukuntu yitwara ukuntu ameze tuza gusanga musubya amakarite menshi nta mpamvu nimwe ihari yuko Dramati kino gihamagagwa kuri stage kuramutsa public ankora abarundi abarundi bose rimwe akanga kuduga kuri stage bamugejeje ahari bamukundiye madame bamukundiye itampolize haruhanda y'izindi yari yakoze imbere yaho bikanga mugama aravuga ati kibondo urabizi kino gihe Dramati ashitse Kigali niho hantu hambere aha tubwizanye ukuri duhora tubona yitaye ibiganiro ku masamirizi ku bwinshi mbwa isi yo Burundi niho hantu hambere abamenyesha makuru bamwandikiye atabishura atitaba ibiganiro Kigali niho hantu hambere ashitse yumva ko niyo bonamamagara kuririmba kwa gusa aja kuririmba mugabo abana b'igihugu Runtown DJs bamugize icyari haruhande y'abandi bamenyesha makuru n'amasamirizi aremeye ava hasi aragiye kuri World Beach DJ Phil Bite aduze kuri stage aramuhamagaye kugira ngo agende bafashanye mu ndirimbo bakoranye nk'uwari yagiye gushyigikira abandi kandi n'abandi nibo bari Dramati ntacyasumbije Arafro ntacyasumbije B-Face ntacyasumbije D1 ba Mokenzi ndetse n'abandi umwana ndanarishimangire ni umwana nyene muri abo bose turiko turavuga bo baraduze kuri stage barafasha ama micro bakagombye kuba aribo bakagombye kuvyanka bararirimbye mugabo urati jambo yabwiye ka boss none Dramati Nobu bro nobu dutegure show na show wenyine ushobora gukora tumutumeko turirimba indirimbo zine abarundi bazi zawe ntaza kurenza itampolize na madame hanyuma cyava kuri stage urakoze n'umwana ariko Dramati nta giteramo yotegura wenyene atari anexe kuri affiche yateguwe na superstar kanaka ngo bikunde nivyo turiko turavuga ibi turabikeneye ubu numuti na cyane kubona ko ari ibintu bimaze iminsi bigenda biraba bwana Ediso bikaba n'abandi bazana ariko tutitaye ku myitwarire yaba n'abandi bari mu rubuga rw'umuziki w'u Burundi na cyane abo biraba baririmvyi Dramati wonyene yarayasuzuguye bene wabo niwe yasimvye aravuga ati kuvyerekeye n'ibihembo vya Tracy Award ngo yidoga ndasata wanje kubaka yagiye kwidogerayo ari samirizi ya muntu ukazamva yidoge
yagiye kwidogera mu mu Rwanda Rwanda ariko none uzidoga gute bo bamugize icyayi wowe widoga gute ubwawe utaratahura aho ugeze naho wavuye bro jewe nakunze ubutumwa bwa Bface erega Mr Nice nubwo yabikoze yarageze ku bikorwa bishobora kugira iki umuyobora ya dramati hari aho yorengana ntibamumenye hakese erega si urazi ko Bawden ari mu superstar Bawden muri legend Bawden legend yarenganye ku isoko kanaka Bawden ararenganye mbwari hano dramati yorengana bavuga ati cyo gituma navuga ati ntiyaragera tuko turasuzugura akazi kiwe ariko tuvuga ko hataragera ariko nihagera zobaziba ariko cyanza ibi by'ukugara urunze umva ko hageze ko bene wanyu baguhamagaye ngo mufashanye utojayo cyangwa washitse mu kibanza kandi turamutse abarundi umvise ko hageze ubu reka cyanza kuri mwene wabo bagenda bashira hasi harimo niyo timu nyene ya Town DJs ariko we yitavye kandi agakora icyo bamusavye Saba imbabazi bwana Claude Saga saba imbabazi ku kanya gato neza neza gaciyemo nariko nagenda mvuga bwana Ediso atugarutse kuri mwene wabo yasuzuguwe niyo timu nyene ya Rantown DJ ndavuga D1 ni D1 mu bikorwa vyo byose afise nta mutumba numwe mu gihugu wabura abantu basura mu indirimbo ziwe kandi zirenga zitanu guca bugufi gutekana umuntu w'abantu iki rero cyabaye kuri dramati iki kintu yakoze nidushobora gushikaho twipfuza kuko mwagiye kibanza harimo abagwiza tunga niba nyene duteze koko bazogira iki boshobora gushira imicyahe yabo mu bana b'igihugu eske wewe uzoja gushira mu mitahe umuntu ahamagagwa n'uwamufashije kugira ngo nijwi giwe rishike kure akanka esko muziki uzisanga mu bihembo bitandukanye bitunganywa muri Afrika gute abawugize ubwabo abiwanyu uri kurabatera akagera araguhangagurana gusa ariko aratera akagera abiwa ega ndahejeje Saga nkundira sobona bwa Bface numvise ari bwo nogara ko arande bundi butumwa bwinshi ndabutse ko na Alvin Smith niyo yarari nabandi batandukanye Alvin Smith n'umuntu w'abantu ujya agiye kuzana indirimbo abigeme babiri baraho baje ryari n'abagande n'abakenya bavugisha igifaransa n'abagande hajya rero Alvin yagiye muri ntuze yagiye no muri rebo muri management ya Benturo 265 nibaza ko nayo yatumye bijya ibintu byose bikoreka bona ko kabisa bari kumwe na Evra bisangi ya 26 ari mu bari imbere bona ko ari no mu bayobozi ngira kuko amaze igihe baza baratanga imfashanyo muri ya 26 V Bface avuga ati ubu butumwa bugeneye nde dramati hakujya umunwa rakoze uri kubona cyakumbuga ngurukana bumenyi jya kuri Instagram ya DJ Feelbite ubutumwa kije kuri Instagram yiwe amakomantere ni menshi y'abartiste mugabo se bagarutse kuri inde kuri dramati kandi nguvumwa na benshi wagira gute ugatota ko bimeze gutota n'ubugiri uratotanye ukajoba nugutoha gose ati gusa nk'impanuro notanga ku baririmbyi bagenzanje ni Bface on the floor bamwe mu gihe udashaka kujya imbere y'abantu igihe udashaka kujya imbere y'abantu ucuguma iwanyu nuko yanditse erega bawirinze byinshi ucuguma iwanyu bawirinze byinshi cyangwa ukabisinyara hakiri kare kutabishaka bataririrwa baraguhamagara kuri stage ubasuzugura kandi wavuye muhira uziko uje gushigikira mugenzawe tumwe burakomeye bandanya kuko nawe nta rubanza wokora wenyene murakeneraniye ubonye ubustar ari bwinshi
bukuvyimbije umutwe cya kintu cya B-face ubonye ubusitani bw'isi bukuvyimbije umutwe Yeah. ukabona uri hejuru y'abandi solution inyishu ni ya yindi nyene cugumi wanyu bavyita guma muhira kuko nawe waguteruye ibi ndabivuze mbabaye kuko maze kubibona kenshi duhinduke duce bugufi iby'isi n'ubusa ubusani ni kimwe no kubana n'abantu neza ni kindi urakoze yarangira icyaha tumwa buraba drama nubwo nsubira agiye gusubiramo burakwiye kandi gusa nagene nongereze ko akantu yavuze ngo cuguma iwanyu ahubwo uvuze guma iwanyu mu rugo buvuze mu Burundi ati guma mu rugo ubwo telefone tumuvuge ati numva mu mubiri ntameze neza mugata uri karakubona utembera guma mu rugo guma muhira kandi yaguma muhira ibintu biriko biravuga kuko ari ku mutelefone aravuga ati amubwira ati Jesse merewe neza yavuze ukuri ubusitani bukuvyimbije umutwe garuka kuri zangaze twavuga unibuke kandi ko tawifashe urubanza tikanda haturi harabandi ubugirigiri bugira iki bugira babiri ugerageje kumviriza kino kirundi ni kirundi gihanitse kirundi kinini rero kubw'ivyo nuko nguko amakuru twatorokana cyane twateguye yabarizwa hariya muri World Beach nayo ngayi saga ayandi tuyace ku masonga Satbi yasize hanze indirimbo ndavuga vertical video ubona ko ari indirimbo abana bari biteze ko ari official video mugabo basanze atariyo ntabwo ari lyrics ni video bigaragara ko amasano yafashwe telefone turi hano ugomba uninjireye rega hanyuma ino video ni vertical ibaye yafashwe image ntizibona ibaye yafashwe na telefone watumugira lyrics voilà kuri level satubageze ko tubwizanye ukuri hariho image isohoka ukabona tuyu muntu indirimbo birateba ikoze neza audio indirimbo birateba iranditse audio ni nziza yanditse neza ni y'ubuzima mugabo clip video yari kuziryoha cyane kuzishira muri mood abantu gusumba kugira vertical kuko wari wese ubu yavuga ati iyi ndirimbo ndarindira isohotse ari audio genda rindiriye amasanamu yanavuze ko imbere yo kwisohoka amasanamu yiwe yafatiwe Sweden Dubai Kanyosha sinzi n'ahandi byumvikana ko ivyo bibanza abantu barabyizanyigishika cyinshi kuzimira muri Sweden yari muri ntoze muri clip video muga video isohotse siko vyakagenze hadi video bigaragaza iskwara y'umutamaraho yarafite dread Satbi avuye gusinya amasezerano muri 1xbet hanyuma amuhitanaho amujana muri salon de coiffure hanyuma baramumwa za dread amujana ahantu bamwambika ishati bamushiraho karuvati kuri video birarangiye birateba cyandirimbo mugana ho nyene iyo basize kuba image isa neza cyandirimbo n'amasezerano ya 1xbet Burundi yanteye kwiyumvira gawe yanavuze yuko tubanze tubwire ukuntu wateye kwiyumvira kuko n'indirimbo ubona ko yagiye iritondwa mujanye no gushigwa hanze mu nyuma haza amasezerano ya 1xbet ariko iyo ndirimbo ikisohoka mu masaha tutari tumenyereye indirimbo zande za Satbi zisohokera yanagarutse ngo image menshi ya 1xbet kuko n'indirimbo yasohotse yamaze kugira amasezerano na 1xbet maze ikizajyari mwijoro nyene ry'uwo munsi ariko umwese aca yiyumvira y'amasezerano nyene nayukuri canke nayategura indirimbo ajya amasezerano ya 1xbet yo nayukuri nta kantu yumvira dollar yarazisinye gusa arashobora kubagira ati birateba birata bikagwana na 1xbet ariko na kandi ugashobora kuba abona ati ano masezerano ndayakoze ariko sinari nayateguye mu masanamu ariko bivanye na message y'indirimbo mbanze sohora akantu kagaragara mwana masezerano ne cameraman ni bari haye
ariko kuri brand nka Satbi yari gusohora image ko na image zantu zurabona ko ngira wayiravye nukuri pe twebwe tuba turi kugira ngo dukore ubusesanguzi level satpageze ko na vertical video yagiye hanze ku bwanje ntibijyanye ni ku giti cyanjye mugabo ubwo kumbure turindire ngira official video irashobora kuzosohoka neza na neza vuba hamwe beze bananye bigire gute beze bananye bigenda neza Claude Saga umuraperi Kingorongoro ku nshuro ya mbere umuraperi asizwe muri festival for music nibaza ko visa for music igiye kubera neza na neza muri Maroc ugako kumwaka uheze hari hagiye abantu nkaba nuze niyo yari uno hari hagiye Big Fizzo ajanye na manager wiwe hari hagiye Benis the Bell ajanye na band ndetse na Masterland ni yagiye Masterland yari yagiye yari passé yari yagiye ino kumwaka uheze makweze hari hagiye Big Fizzo hagenda na Big Fizzo Masterland hamwe na Edite Bernice Berere ajanye na Christian Xavier barab nibo bari baserukiye Burundi ku rwego rw'igihugu biciye muri no nyene festival ya Visa for Music Award kuri no ncuro urabona ko hize nk'umuraperi ako burya nayo nkuru cyane cyane Kingorongoro n'umuraperi rapa makino gene ariko arabivanga vanga obra rega yarakavuze ati gute muti rapo yaragize yarahambwe burya none niyo batwaye na kaka ndaheruka gushira hanze akahe Love in the Sky Kingorongoro akuza gusanga ibintu nka bino na connaissance irakora kugira icyo no kwita warabivuze staff ishobora kuba ashobora kuba staff invisible ishobora kwirikira akora akazi kuko sinibaza ko Kingorongoro ya telefone uko nyene oya hari abantu indani bakadiri bakora amadiri kabisa bakinjira mu ma connection atandu bafise connection zitandukanye ibintu bikagenda neza byumvikana ko Kingorongoro arashobora kuba afite staff iri kwiramucira inzira ana bimwe twavuga ije gukomeza nde uno mugabo Roriro ani na Kingorongoro bona ko yaje mu yindi sura kuko urabona ko kuva shize hazi nyandirimbo bari kumwe na T-Max Ines Masterland urabona ko ari Kingorongoro azanira ibikorwa igihe ariko ari Kingorongoro bigoye gutahura ibi bikorwa vya Kingorongoro biri mu minwe yiwe kuko uravye koraba agenda arakora ni koraba utovuga yuko ari iz'abana ni koraba ziremereye gukorana n'umuntu nka T-Max gukorana n'umuntu nka Masterland gukorana n'umuntu nka Big Fizzo mu kiringo kimwe hariho inkikuzo canke uruzitiro rukikije yaranakoze ukuba ngubwira ko kujamana no ma festival bararaba eske uyu muntu nubwo mu musabiye ibikorwa vy'imeze ugacuzana album inyuma y'izo korabo hariho uruzitiro ruhagati no mugabo Kingorongoro umugabo mu gifaransa bavuga ati ruri invisible ni nako navuze urabona ko bisa nkaho ariko ari pambanira nuko utanguye kugaragara ama festival nyagwego mpuzamakungu aba ari akantu kariho karakoreka duce gato ku mazina y'abazojana na Kingorongoro nigenekerezo rya 20 na kangahe hajya igenekerezo rya 2023 na kabiri muja kwigenekerezo ya 20 na kangahe turabe neza mu ntunge gato ariko hariho ahantu cyanda bibona directement sinzi ko wanantanze kuyibona nigezo ya 2022 gucyo kenezo ya 2025 kwezi kwa 11 2023 mvuga kuno mwaka turimwo niho neza neza festival Visa for Music ubona ko bazogira gute izo kwitabwa bimeze gute batoye neza neza mu ntara zitandukanye ariko ubona ko Bujumbura Meri ikunda kuba yiganje sindamenya izindi cico baraba haro ihora imbere Ivete Bujumbura Meri Korikiza Clovis Blaze nibaza Clovis ari Clovis Pro niwe Korikiza wa yasidi kora ngaho mu bwiza Agape Records Bujumbura Meri Muhimpundu Vania beshi muramuzi ni Vania Ice Bujumbura Meri biza bishaka Mister ni nawe Kingorongoro uba ntibandika n'izina ry'igistari biza bishaka Mister Bujumbura Meri
arakaza Jenny Elsie Bujumbura Meri, irakoze Florence Bujumbura Meri, Ineza Greta Carly Gitega, ndayishimiye Siriake benshi muramuzi kuri Radio TV Buntu, benshi muzwi izina rya Jay Winner, Ngozi Nizigiyimana Odette Christelle Bujumbura Meri, ndetse na Nzeyimana Ismail Bujumbura Meri. Bigaragara ko Bujumbura Meri yavangiwe na Gitega na Ngozi, ntara zibiri gusa. Nzeyimana Ismail ninde? Nzeyimana Ismail sinamubona neza kabisa. Kent P muri abo ninde? Ahubwo Nzeyimana Ismail ni Kent P. Kent P no kabisa. Ago Bujumbura Meri. Bivukana ko abantu 8 bose avuye muri Bujumbura Meri, sofu Ngozi na Gitega baje bava ruguru. Yumvikana ko turindiriye ikizovana cyane cyane muri no festival bagiye kugira gute kwitabira. Erega ni ngombwa ko Gitega na Ngozi zibamwe kuko ntihenze iyo project rimwe izo ntara nyene zitatu ni ntuze Bujumbura ya Gitega na Ngozi. Okay. Ni project ya Pasake Burundi ifatikanije na Africalia. Je nagiye kuraba sanga barabona akarere kabaki kaza kubamwo n'abandi bo mu zindi ntara. Ugiye kuraba nka Ngozi uza kwisanga harimo abantu bagiye bava mu Kirundo, bagiye bava imuyinga, bagiye bava mu Kayanza. Ugiye kuraba Gitega uza gusanga za Rutana, za Ruyigi, za Cankuzo na Karusi bagenda bibanda hehe Gitega. Uji Bujumbura nawe urumva nyene uca Bujumbura Meri wa mukuru buto ubu nawe jonga na udoserukira Bujumbura Meri nja ugiye izobera mu Kirundo festival y'ubutahizo izobera muri ntuze izobera muri Mali muri Qatar saga. Nubwo MT number 1 mwindi nkuru nateguye ari hano mu gisagara cya Bujumbura, biragaragara ko batazanywe n'umuziki. Kubera iki MT uje mu muziki turakubona uri mu muziki. MT nagano na kimwe aratanga. Oya MT number 1 turamubona mu radio nimwe. Twamubonye gusa hano yagaragaye mu banyamuziki habaye kuri O'Clock Restaurant yo kwa Big Fizzo. MT number 1 kano kanya ashobora kubajengira kuduza etaje nta bubitse. Abatipi yo bavuye hariya ubona batabazanywe na kamwe. Kandi barakubwira ati burya nawe tugenda dukoze umuziki tuba dufise ibindi bintu. Erega nawe turi hariya dutegurira umuryango wacu mu gihugu c'amavukiro. Rero ni MT number 1 twovuga ko akiri mu gacerere, ariko nanje sindamenya ati ariko urabona ko nico gituma asiko ko tubigaruka ko siko twari tumumenyereye, siko twari tumumenyereye kuri ni MT number 1 yashika nyuma y'imisi nk'ibiri tukabona ahubwo ukabona na kandi foto basi ukabona ari muri studio basi n'agafoto ari kumwe n'umupolisi ariko twamubonye agafoto sinzi ko no nta mupolisi bari kumwe uranegeye ega basigara hanze. Iyo ufise isahani bukanye ko ari ingingo, iyo ufise isahani ari ingingo yasohotse bavuga ko kugira ngo bagume umupolisi biba bigoye si nka kare. Urati ko hari n'abategetsi bamwe bavuga batereka tugabanure bivanye n'ukuntu tubona igihugu kimeze. Ariko no bodyguard biremewe. Bodyguard ni bon ntango abafise umva yabuze bodyguard ni gifuze naza ko nagafoto k'umupolisi nako turabona garuka nimo kubera inturo zose MT yaja umupolisi kabisa izanye ukuri ndabesha abona ari kumwe n'umujya kwa Big Fizzo nyuma baza yari guca yongereza kagira aba bodyguard babiri. Ariko ni tubona ko ikintu twabonye ciyongeye ni ndevu kabisa. Ejo bundi nabonye abonye aka video ari muri salo mukwafera ari karabusokoza nkuko ati bwarakuze yari kwicongesha. Rero bari hageze rega wibuke ko mu kugenda kwiwe hasotse ibikorwa binga bitatu hajya atakoreye iki atakoreye media tour. Muri ivyo harimwo indirimbo bakoranye na Berry Music ndetse na Wise la Best. Harimwo indirimbo akabando. Harimwo n'indirimbo twovuga kuko yafatishije kandi itakore media tour. Ino ndirimbo yise ya nyuma My Queen ndirimbo yarakuzwe kuza kubita media tour byari vyemewe kuri kintu yari guhera byari vyemewe kuri MT ariko yahereye muri restaurant kwa Fizzo
media tour yihereye muri restaurant Yeah. muri o'clock restaurant niyo MT number 1 yahereye media tour nijya si media nuko navyise nabi yahereye tour muri restaurant kwa Big Fizzo. Okay. Rero MT nimba kiri hano twebwe turi hano tugira gute turatanga intumbero. Okay. Yari kubigira uku mugatwe nidutegeka. Okay. Yo tugira analyse yo twe turabonesha amaso MTari hano mbwa gushika ubu nituramenya nimba yazanywe nakazi k'umuziki canke yaje kuramutsa inshuti abagenzi anje gufatiki imirire mama ngo yiyugurure nugende neza injya kavukire nuko tuva kwa MT Bwana Claude Saga nimboneka rimwe kubona umwana w'igihugu Okay. agiye hanze y'igihugu hanyuma agategura matike imbere yuko show iba nukuvuga iminsi 5 ni kigingi nkuko byatangajwe nawe nyene ubwiwe amatike yamaze kurangira yaheze muri Ottawa. Uherutse yari hehe yari muri Real. Show abarayikoze umutipa azana amadolari menshi. Ndamuteje obere ndago. Bwana we nyene. Nyene aragena mugara avuga ati ari iki kibura. Bona kari iki nta muzungu mbona umurundi n'umunyarwanda. Twe turakora mugabo ndageneye kubona dukora ibiteramo yabijya vya gawo. International. Ibiteramo international. Mbona abantu ego nashaka kuzana amahera ariko nkabona yuko isoko yacu ugeze kugomba kubikora sinzi yo byapfuye mba bamuroze kandi bamuroze nawe ngira ntiyakaravye ndavuga ntuze uno mugabo gasore yarasiga tumikwa ikintuze Kongo agakora show mu gifaransa di début à la fin ukabona abazungu batwenze vyakomeye ukabona abakongomani batwenze vyakomeye none gasore ko yarabitanguye vyaciye biherera he ngira nizasigise kure wa sigise sijo chako yaborewe sigise ntago bivyo nyene gasore azinzira yarimwo batu murindi yariko ibi vya international byo kuvugisha abanyamahanga vyari mu nzira mugabo kino gihe nituzi ngo vyarangiye gute nuko rero kigingi tumukeze yatangaje ko amatike yaheze hanyuma umugore yamaze kuyatangaza byakomva ngo ndamuteje Robert niyo yavyitangarije ibitero bikoreye hanze anushitano bijya ariko rero utanga itagisirega ni patriotisme ni urukundo kandi ni kwerekana yuko icyo urose kiba kiza n'ubundi cyongera iterambere ry'igihugu ahubwo byo bavyiza ya discipline y'aba artiste bacu igiye ku mwanya hakaza ubumwe abacora mari bakabitahura bagwiza tunga habwa abajabuka bakababeshi deviza naryo rikagira iki rikisuka mu gihugu ya tuve kwa kigingi igenekerezo rya 10 kuno kwezi turimwo azari mu gisagara ca Ottawa mu gihugu ca Canada duce kandi neza na neza kuri ino nkureje gushika mu kandi mazije kwemezwa na Simplice ko ari wagiye kuzana no mugabo Christopher Muneza aho tukubita Kigali batwe n'umuherutse wari wagikomoje ko ushobora kubangira wari hamaze kwerekwa kimya ni Simplice ari kumwe n'uno mugabo Nelson asanzwe afise agence idandaza amatike y'indege Face Travel Agency ubona ko bagiye mu bihembo vya Tracy Award ubona ko bagiye babibonekamwo no Simplice ndetse nuno mu boss wa Face Travel Agency ndavuga Nelson ubona ko mu vyagiye birakurikira hagiye haragaragara amafoto bicaranye nuno mugabo ndavuga umuririmbyi twovuga ko agoye mu biganiro nawe ninde yaba korabo Christopher yaba korabo yaba igiteramo numwe mu bagabo bihagarara nibiganiro sikirenga ku maradiyo aba Kigali ko TV online amaze kugarakora yabayisimbi ahandi yoba yaragiyeho bari kuri Kiss FM mbwa ngo ahandi numuntu ngo anavuga amajambo make cyane imbere urabona ko yakwa Deben Deben aravuga cyane ni rimwe na rimwe yashataranuma avugishijwe na mwe muyera ubona ko rero Simplice ari muri circuit azi Wana ko nuno mutipe uno mugabo atanzwe afashe mu minwe uno Wiz Design yavuze ati nahora ntisemba ngiye kwisemba korabo
ari no kuvyitwaramo neza no gucira mu ijambo sintuze nani Wizi Simplice ariko kuvyitwaramo neza kuko Wizi ubuherutse urabona ko yazanye no mu artiste mbe yarinde Keniso collabo ibiraguyemo kandi yanagiye ni Kigali kino gihe nimba Christopher Muneza sinimba ni nako biri kuko n'amafoto yari garagaje bari kumwe umugabo yagiyeyo ukuntu bimeze Christopher Muneza nawe nyene azokwana collabo na Wizi ko Wizi n'umwana wande wa Simplice hama tunababwira ko hano naho twiye turakunda bashitsi neza cyane musamirizi PJ Classic FM agomba kuzoza rero kano kanya yamaze gutangaza ko no Simplice yanabivuze mu cyongereza no mu gifaransa mwe kana bikire mu kirundi ko uwa gatandatu wa nyuma uzoburangiza umwaka turimwo zoba yaje le dernier samedi de l'année nihazokora igiteramo 2023 nihazokora igiteramo no mugabo Christopher hano ku butaka bw'u Burundi ariko nywe nande na Simplice ariko cyo tuvuna kagohe Wizi Design twarakoranye ikiganiro aravuga yuko ari mu minwe ya Simplice ndetse n'uwundi yari umuki yarubatse ubu n'umumama yavuze Yvonne inde yari indega baje integuro ya promotion y'ibikorwa vya Wizi Design korabari karigaragaza kwari karazana korabo nziza ariko ubona ko bwana Ediso zitariko zirategurwa kuburyo twari twabibonye ku rugero rwiza kubijanye na promotion hari collabo yari yakoranye n'uno mugabo hajya ninde ntuze nani Double J yari yahinduye amateka yari yakoze bidasanzwe neza hari n'izindi ndirimbo wera kuri no collabo yakoranye na Keniso urabona ko idafise nguvu nta nguvu ziriyo ubona na media to yagire mu Rwanda byabaye ibinyamakuru bike ubona ko ni Simplice afise mu mutwe imigambi myinshi mugabo nuwo mupfasoni kumbure barakwiye kubaka rero umugwi wuzuye nk'uwakingorongora yawunyegeje maze uno mugabo bino bikorwa ari karazana bitandukanye n'ivyo yakora mvuze bitandukanye no kuvuga nibikorwa byerekana ko birimo inguvu n'imitahe kandi birimo na discipline kuko urabona ko ari Wizi Design kuva habaye kijya giteramo cyateguwe n'Isamirizi Black FM ubona ko kuva bijya bintu bivuye mu nzira urabona ko ari Wizi Design mu nzira nziza kabisa ubona ko n'ubu kandi yagiye mu nzira yubaka rero nibubaka ibikorwa vyemaze umuzo ibi biteramo ari karategura bize binubaka strategy nziza kubijanye no kubaka izina rya Wizi Design mu shusho shasha nuko nguko ikindi inkuru nibaze twohetereza kimire ko cyatwerekeza ku ndirimbo zikimoto bushasha zimeze neza nino nkuru uneza neza y'abantu basore babiri vyagaragaye ko Double J ndetse na Kiriku mu gihugu cy'u Bufaransa abantu nibitavye mu Bubirigi niho baronse ni nayo nkuru nagira mpere ko urabona ko mu Bufaransa bitabwe n'abantu bake kabisa bake mugabo ntaco basumba umwe kandi uko bigenda kose n'intambwe abo bake bari mu Bufaransa ariko berekeje mu Bubirigi urabona ko mu Bubirigi kino gihe bigaragara ko hari abanyarwanda benshi n'abarundi benshi mu Bubirigi uraza gusanga bwana Ediso mu Bubirigi uraza gutora icyemeza yuko bategerezwa kwitabwa icambere cyo wibuke kino giteramo kiri mu minwe ya Figen event amakuru duhabwa nuko iri mu minwe y'umugabo w'umunyarwanda ntaramenya izina avuga ati yo nzanya abarundi ubukurikira ndazana abanyarwanda ariko niyo Figen event irimwo muri staff abarundi n'abanyarwanda numva uwo mugabo ko asanzwe ari hehe mu Bubirigi igiteramo cyabaye bari kumwe n'uno mugabo Pizzo John ari hehe mu Bubirigi abaminushe niyo bari basanzwe bametriza canke bazobereye ivyitanga communication urumva ko ikigiriki cyayoro aba DJ Mario niyo bari DJ Sevi niyo bari yanagaragaye ko ari ngaha ari mu bantu bake bamari isini y'akabenze abo ndi vyimba simenye ivyari ivyo ahubwo cenda gakumbura none akabenze kumbure kuvyumvira hari ukuntu ucyuvyakira neza ambira ubona ko turi kutava muri rusangi abasanzwe bari mu Bubirigi mu Bufaransa bazagora gutora mu artiste biraza kugorana nyene mbwira mu artiste ari mu Bufaransa mbwira uri mu Burusiya cyazanye Burusiya